twebwe ngaha ibintu dusanzwe dukora duhingura ibiryo by'ibitungwa bitandukanye, tugahingura ibiryo by'inkoko guhera ku miswi, tukaja ku nkoko ziriko zirakura z'amashashi, tukaja ku nkoko zigeze guta, tukaja no ku nkoko z'inyama. Hanyuma rero iyo migwi uko itandukanye turaheza tukaraba urugero inkoko ziba zigezemo, ni ukuvuga nimba zimaze ukwezi zivutse, nimba niho zikivuka, turaraba ati ni ibihe bintu twoshobora kuzihereza bivanye n'urwo rugero ziba zimaze zivutse, ibintu dushobora kuzihereza kugira zishobore gukura neza, ibintu dushobora kuzihereza kugira zitanga umwimbu neza, ibintu dushobora kuzihereza kugira nimba ni inkoko z'inyama zishobore gukura mu mwanya muto. Hanyuma rero nk'uko kumbure mubibona mu bintu dusanzwe dukoresha, turafise ibikoresho bitandukanye dukoresha, tukanafita hanini bimwe mu vyimburwa dusanzwe dukoresha, harimo ibigori, harimo amasoya, harimo amatonesoro, harimo amasondore tugira tuvanga, hakaba rero n'ibindi bintu nokwita yuko biza ari akabirya biba bijanye n'amapremix umuntu ashobora gushiramwo pour stimuler soit nimba nuko ibijanye n'ukuntu inkoko zishobora guta amagi menshi, canke ibijanye n'ukuntu inkoko canke inka zishobora gutanga amata menshi zikavumbuka bivanye n'ukuntu zari zisanzwe zitanga umwimbu. Ego rero novuga yuko dukorera kuri izo nkoko, tugakorera no ku nka no ku ngurube, kandi umuntu ariko aragerageza gukora ese arabe uko bimeze. Gusa ku nkoko hari ibibazo vyaje biraba, ugasanga kumbure turiko turakoresha ubuyungiro tuba dusanzwe dufise mu mashini isanzwe bihingura, ugasanga intete zibaye ntoyi gose, kumbure umukiriya wacu akeneye intete zinini. Ubu rero mu kubikosora umuntu tubanza kumubaza mbega ivyo bitungwa vyawe bingana gute, kuko hariho nk'umuntu ashobora kuza ngo ni inkoko zigikura, ori inkoko zigikura hariho amashashi aba amaze amezi 3, hariho amashashi aba amaze amezi 4. Izo zose ni imigwi itandukanye kandi zose zigira ibitandukanye ico ugereranyije n'izindi nkoko ziba zimaze nk'ukwezi kumwe. Rero bikihari nuko umuntu aca agerageza gukora intete bivanye n'ukuntu iyo nkoko ingana kugira zishobore kubirya byose, kuko ikintu kihari kumbure umuntu yamaze kubona nuko iyo inkoko zikuze zigaburiye ibintu bimeze nk'ifu ntizibifungura, ziba zikeneye ibintu by'intete zisataguye. Ivyo rero ni ibintu umuntu yamaze kugira gufatira ingingo turiko turakorerako, kandi abantu bariko batugurira muri ino misi bavuga yuko biriko birabafasha cane gose, inkoko ziheze zikabirangiza ivyo tuba tuzihereje kugira zibifungure. Aha rero twebwe ngaha iwacu iyo umuntu agize komande, icambere turamubaza ivyo bitungwa vyiwe urugero birimo, akatubwira ati twebwe jewe ibitungwa vyiwanje bingana uko, bimaze amezi angana uko bivutse, nimba ni inka ikamwa, nimba ni inkoko zanje zirata, nimba ni inkoko ziriko zirakura. Ico dukora rero amaze kutubwira uwo mugwi w'ivyo bitungwa, tuca tumuhereza umwanya kanaka ashobora kubitorerako, ariko aho ni kuri barya abantu batwara vyinshi. Ariko nk'umuntu atwara munsi y'itoni canke atwara nk'itoni, mbona aho yoba itoni canke zitarenze nka 2, turafise urugero rw'uko umuntu ashobora kuzimukorera muri uwo mwanya akagenda bitwaye, na cane cane ko dusanzwe dufise ibikoresho bimeze neza bishobora gukora ibintu vyinshi mu mwanya muto. Hanyuma rero kandi ikindi kintu umuntu aca akora, tumaze kubimuhereza ntitubimurekerana ngo kumbure ngo nutware harura ngo vya biro twavuganye, oya, turaheza tukamubwira n'urugero abwirizwa guhereza ivyo bitungwa vyiwe, urugero rw'amagarama canke ibiro abwirizwa kuzihereza ku munsi. Ikindi kintu duca dukora, dufate nko ku nka, turiko turagerageza uburyo umuntu yozihereza turto. Iyo turto uzihaye ikaza kuba nk'icya 3 c'umwimbu, uravye amafaranga iyo turto yagutwaye, kikaza kuba icya 3 c'umwimbu uzokuramo. N'amaburiburi nk'ubu ukaba ni ushobora kugaburira ibiro 6, mugabo uko bigenda kose igashobora kuguhereza nk'amaritiro nka 15 kuduga, kuko bica bituma ya mafaranga wagura turto ushobora kuyakuramo, bigaca bituma kandi ushobora no guhemba wa mukozi yarasanzwe azikurikirana. Vyumvikane rero twebwe duhaye komande ntitugarukiriza kuguhana amafaranga cyo kuguhereza ivyo bifungwa by'ibitungwa, turanagukurikirana tukakubwira ati ibifungurwa ibitungwa vyawe uzobihereza uku,
tukakubwira ati mu gihe uzobizeheza dufate nimba ari mu gatondo nko kubintu by'inkoko canke nimba ari nyuma y'umutaga, ibintu vyose by'amadetail biba bikenewe turabigufasha. Ico tuba dukeneye nawe nuko ubona ivyo bintu vyawe vyateye imbere, ni naho uheza ukagaruka. Ibi bintu twebwe dusanzwe dukora, igituma umuntu yovuga yuko ni ibintu de qualité, nkuko hariho bamwe bigeze kuza baje kubigura turabikora kumbure baravyibonera, nuko ubwa mbere na mbere ubu turaraba neza cyane gose novuga uko ivyo binyantete dusanzwe dukoresha biba bimeze, kuko hari ngiye ushobora kugura ibigori bigwaye ugasanga ivyo bigori nta mwimbu biriko biratanga. Hariho ngiye ushobora kugura isoja zitumye neza ugasanga biriko biratera ingorane, ntiziriko zirameneka neza, biriko zicisha mu mashini. Rero no kuvuga ubu mu bintu vyitonderwa turitondera ivyo bintu tuvanga, tukaja kugura ibintu twabanje kuraba neza, umuntu yabanje kwitondera, kuko vyarigeze kugera igihe aho umuntu wasanga yaguze nk'ivyo bigori ataravyo neza, ugasanga bakuzaniye ibigori bitameze neza, ugaca usanga n'inkoko uzibihaye nta mwimbu uboneka ziriko ziratanga. Ico rero ni kimwe mu vyo twitonde. Hanyuma rero ikindi naco twokwita ko ari nk'akabirya mu bintu dusanzwe dukora, ni ikintu kijanye nuko tugerageza gukoresha ubuhinga novuga yuko bugezweho cyane cyane muri ibi bintu byo kuvanga ibifungurwa, aho tutiyugana na twebwe ubwacu ngaha mu Burundi, ariko tugenda turaba n'ibindi novuga by'ubuhinga ku rundi rugero abahinga ku isi baba bariko baragerako, tukanagerageza no kubikora ngaha iwacu, kandi tukabikora turavyo twari tugeze, tukabona n'akamaro kavyo, umuntu agaheza akabikora. Kuvuga n'ikindi kintu twovuga nuko ubuhinga buba busanzwe buhari, kandi umuntu iyo wese acabanza kuvyitondera akaja gusohora ikintu yabanje kuraba neza. Nkuko twabivuze, ahanini iciyumviro ni icy'ukuntu dushobora kugira kugwiza umwimbu, vyumvikane neza yuko ikintu kiba kiriko kirafasha aborozi. Tukabatumira rero bamwe nk'aborozi b'inka, bakamenya neza yuko mu bihe tugezemwo inka itagaburirwa ubwatsi gusa, inka ubwirizwa kuyihereza izo zindi turuto wongeramwo, ukaraba neza yuko iriko irabifungura. Muri ico gihe rero vyumvikana neza yuko mu gihe bazotwitura turafise ibintu byinshi tuzoshobora kubafasha, kandi tukabafasha kuduza n'umwimbu w'ivyo bintu baba basanzwe bariko barakora, na cane cane ari nk'aborozi b'inka kugwiza umwimbu w'amata, aborozi b'inkoko kugwiza amagi, kubafasha gukurikirana inkoko zigakura neza no kuzihereza ibifungurwa vy'akanovera. Rero mutwiture, si ivyo bifungurwa gusa umuntu abaha, araheza akabafasha no muri assistance, akaraba ingene muriko murorora ivyo bintu mukora, ingene umuntu yobikurikirana, ukuntu akaraba vyuma muriko murakora uko mukora, n'ico mwoshobora gukora kugira ngo biteze imbere. Ni ukuvuga ni si uguhana gusa ibidandazwa, ariko haraba no gufasha ku bijanye n'ukuntu mwoshobora guteza imbere ubworozi bwanyu. Ibifungurwa vy'ibitungwa turiko turakora ngaha, ni ibifungurwa dukora ahanini twisunze urugero novuga ruba rugezweho, na cane cane mu bintu bijanye n'ubworozi, na cane cane ko biba ari ibintu haba vyo ku rwego rw'akarere canke ku rwego rw'isi, umuntu aragerageza kuraba ivyo bishobora gushoboka ngaha iwacu tukahagira tukabikora. Rero abantu baraza bakagura bike bakabitwara kugira bashobore gutesta, aho rero hari abantu bamaze gushinga intahe bavuga neza yuko muri kino kiringo babona neza ko boguma bashorera ngaha iwacu bivanye n'umwimbo ivyo bintu vyabahaye. Rero nkahamagara buri mworozi uwo ari we wese kuza akagura iyo produit iwacu, hanyuma akagerageza kuyihereza ibitungwa. Amaze kuyiha ivyo bitungwa vyiwe, mu nyuma bivanye n'umwimbu biriko biramuha canke feedback y'ukuntu abona umwimbu wiyongeye bivanye n'ukuntu yari asanzwe aronka umwimbu, niho rero aheza akagaruka, akaba rero naco twishimikiza, na cane cane kuko iyo umuntu aje avuga ati ikintu caramfashije, biratera intege, nawe nyene biramutera intege kuko arabona ati do plus nongeza ivyo ndiko ndakoresha, niko n'umwimbu wanje uba uriko utera wiyongera. Rero utubirya turahari, na cane cane kuri iyi produit iwacu, nk'uko bishingirwa intahe n'abantu bamaze kuza kubitugurira.